twese turereke ubwa mbere itunga ryacu ntihagire n'umwe arikorako. Itunga rusange ry'igihugu ni rwacu, si ryabanaka ngo hariho abiyita ngo ni iry'indongozi, namba na gato. Itunga rusange ni rwacu. Nico gituma bagira amenyesha abakozi ba leta, abenegihugu mwese murereke. Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye, anyonora, agira ibiturire, agasesagura itunga ry'igihugu, amenye yuko afashwe atazofasubiye kuronka akazi mu Burundi kamuha umushahara wa leta. Ndazi yuko indongozi ntimubikomera amashi, mugaragira ndabwire ubu iyo mbonye ahantu bavuze ko ari wasesagura itunga ry'igihugu, mvuga nti mpizina ryiwe, iryo zina tuzorishira ku kibaho turyandike ku buryo atazofasubiye kuronka akazi muri iki gihugu. Ntivyumvikana ingeraza ku itunga ry'igihugu ngo acashaka kuguma ahembwa n'abenegihugu. Uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma, uwuzi ko yagirijwe gusesagura itunga ry'igihugu, uwuzi ko yagirijwe igiturire, tuzomwandika mu gitabo, tuzobashira mu gitabo cirabura, ntazasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Naho azoba umwarimu yivyingwa, none uwivye urushinge yonanirwa kwiba inka. Ubusuma buba butanguriye aho nyene. Hariho abavuga ngo impene ngo irisha hiziritse. Kandi aha rero mumenye yuko turatanga urwo rugamba. Twese tubinderetsi murereke gusa, tuza turabandika, bazosigara baja gukora iwabo bihembe. Mugani uzokwemera ko basubira guhembwa amahera y'abene gihugu. Kandi ndazi bazofatwa kuko hariho abimenyereye. Hariho n'abari mu manzo bunyene, naratumye bampa amazina yabo, bahigwe ntibaze batsindwe. Intayi kwagiriye wagirizwa ubusuma, icambere no kugarukana amahera y'abene gihugu. Hariho abiba bavuga ngo nzoja gupfungwa, ngo hanyuma nzoyarya mfunguwe. Nagira ndababwire tuzogurisha ibintu vyabo twirihe twebwe abene gihugu, ntituzovyemera. Azopfungwa yongere agarukana ivy'abene gihugu yivye atabizanye. None ga yemwe kuva kera narindi umuntu amenje mu gihugu bamunyagura uko amazi, sivyo? Hajya kera hari leta mvyeyi, kuko umenje barakunyagura ukomba amazi, wamenje gose bimwe vy'akagirire barakwangaza bati we ntukiri umurundi. None nagira ndababwire umuntu wese azoba yagirizwa kwibitunga ry'abarundi, tuzogurisha ivyiwe amahera yivye asubire mu kigega, tuweze turayico yunguka. Kuko hari habigize ingeso ngo nzokwiba, ngo hanyuma nce mfungwa, ngo nzoyarya mfunguwe. Nagira ndabwire ko ivyo bisezerewe, mutegerezwa gusubiza ivy'abene gihugu. None twotera imbere gutega yemwe muturagize inka tugaca tuyirya? Abene gihugu baturagije inka, itunga ry'igihugu, none duciye ga yemwe tubirya, twosubira kuba abasuku b'abene gihugu ko ari vyo nabemereye? Ntihagira bamaramaza, barazi yuko murazi mwese ko nabemereye ko ngiye kuba umusuku wanyu. Abafasha rero nabo bumve yuko nabo ari abasuku b'abene gihugu. Uzobirengako bavuga ngo iki, ngo tuzokata hiboze, uwuzorehemukira bene gihugu ntituzoba turi kumwe, naje nzomwiyambura.